Izo mvubu zihanze abanyagihugu bo muri zone Buterere mu gisagara ca Bujumbura zibonekeza cane cane aho bita ku Bumwe, kuri Sojeya Satom hamwe no kuri Don Bosco. Abanyagihugu baho bavuga ko zihamaze indwi irenga kandi ko zamaze imirima ziyona, bagatinya ko atagikozwe vuba ngo zivanweho zishobora kwiha inkumbi umwanya uwari wo wose. Aha batanga akarorero k'umwana yahatswe kwicwa n'imwe muri izo mvubu kuri uyu wa mbere uheze. Ejo yari yirutse ku mwana, maze kumwiruka ko umwana yikumbagaza hasi, yarimuciyemo kabiri. Abanyagihugu nibo bayitesheje. Nimudufashe iyi mvubu bayikure ngaha mu banyagihugu. Abo banyagihugu bo ku Buterere bavuga ko bituye abajejwe intwaro kugira babafashe kwirukana izo mvubu zimaze gushika kuri zitatu, ariko ngo nta kirakorwa gushika ubu. Twatanze leta yango mudufashe, ariko leta nta kintu kimwe bivuga ko inyuma y'itumata. Turasavye mudufashe iyi mvubu bayikureho ngaha, kandi simwe yonyene zamaze kuba nyinshi ziko zibirara mu banyagihugu. Nukuri nimudufashe. Mu ruganda rwa RPA twagerageje kumenya ico uwurongoye zone Buterere avuga ku kibazo c'abo banyagihugu bageramiwe n'imvubu, ariko ntiturashobora kumuronka.